Imana ishimwe. Tugiye gupasa umwanya ugoye gato wo kwiga, c'est pas facile. Nyuma yaho tuzogira une pause café. Nayiviremo ama pause café kabisa. Si amave yabera bakera muri Église primitive. Barinda bakoroka kuri etage Paulo ariko aravuga. Tuma twitera ama café après les 30 minutes. Rero mwihangane ntimuza gupfa. Ngira mvuga amasaha 2 ntaco muza kuba. Nashaka aussi ndabisaha kugira ngo sinze kurenza umwanya. Voilà, turi hano kubera tugira dufata umwanya gatonya tutebere un peu sur l'eschatologie. Kugira dukunda kubivuga turatandukanya eschatologie individuelle na eschatologie générale. Ari abantu baza ngaha bazi ngo bagira baze kwiga ibya eschatologie individuelle bijanye na le destin y'umushaha w'umuntu après la mort. Mbega umuntu apfuye aja hehe, mbega arasinzira, umushaha uri éveillé gushaka uruhe rugezo, paradizo, izuka rya mbere rya gatatu rya gatanu ntavyo nzi, n'ibindi bitandukanye. Mbega mu muriro tuzosha duhere cyo tuzoguma dusha infiniment. Ivyo ni ibintu bya eschatologie individuelle. Hari ministère bita ibirindiro by'abera barafise veye hano muri fin janvier. Baransabye ko no kwigisha kuri eschatologie individuelle. Niba batumira murazo muhari. Mugabo no munsi tuva kuri eschatologie générale. Eschatologie générale yibaza ku kibazo ngo mbega umuntu iherezo ryiwe ni ryahe. Mugabo yibaza ikibazo mbega isi iherezo ryayo ni ryahe. Mbega ibiriho birafise la finalité. Rero tuba tuvuga ibintu byimplique le cosmos, byimplique l'univers, byimplique le destin y'abantu benshi, apana juste wewe umushaha wawe upfuye ucuja hehe. Rero ntimutse habe muza kumviriza ivyo ugiye kuvuga. Rero turavugana kuri ivyo bintu binini. Ushobora kuvuga ngo uratakaye gatonya kubera abanyafrika tumenyereye kwiyumvira ku bintu bituraba ku gatwe kacu gusa. Naba nabivuze ari nayo mpamvu usanga ibi vyigwa bijanye n'isi na histoire n'iri kwiraja tudakunda kuvyibaza kenshi. Ku rundi ruhande kino cigwa cavyuwe n'ama étude twakoze muri 1 Thessaloniciens na 2 Thessaloniciens. Iryo shengero 2 fois ryari rifise ikibazo kiri eschatologique. Icambere cyari kijanye na eschatologie individuelle. Muracibuka cyari kijanye na la résurrection. Tbega iyo umuntu apfuye Yesu ataragaruka ashaha ico azobaza. Ubwo ntabahushije vyose. C'était plus umu individu wewe bigushikiye kuko l'Église primitive yibaza yuko Yesu araduze acagaruka. Abone yarapfuye nyuma y'imisi ngaha aragira iki? Imisi 3 arazuka acamara imisi 70 ngaha abiyereka, hanyuma imisi 40 yongeye kwindi 10 naho nyina caragaruka. Ivyo n'abantu bita bigisha Trinité, ibintu vya modalisme, ngo Yesu niwe yagarutse mu buryo bwa mpwemu yera. Oya, yahagarutse la troisième personne de la Trinité. Urabona kera Abrahamu bacigisha ibintu ngaha babwira abantu yuko Yesu mpwemu yera ari le mode de manifestation. Alex ari iyo discussion twakeze kwigira kera. C'est la troisième personne de la Trinité yagarutse. C'est pas Jésus yagarutse. Mais il a été envoyé par qui? Le Père et le Fils. Hariya abantu bo muri Orient barashwana n'abaromani kuko bamwe bavuga bati oya impwemu yarungikwa na data gusa, abandi bati impwemu yarungikwa na data na mpwemu yera. Abantu barashwanye gushikaho ishengero ryigabura kubiri. Bapfa ngo ninde yarungitse mpwemu yera. Gushika bavuga Église orthodoxe grecque hamwe na Église dusanzwe tuzi catholique. So
ico cari ikibazo novuga kiri eschatologie individuelle mugabo murabizi yuko muri deuxième épître haba hari ikibazo kijanye na eschatologie donc générale kubera iki ngo hari umuntu yagiye arafeza circuler les enseignements mu chez Thessalonique abemeza yuko ngo uwo musi uhoraho wamaze gushika muravyibuka hama Paul avuga ati ntagire umuntu numwe atwitirira aza kubabwira ngo uwo musi wamaze gushika kubera uwo musi ntuva gushika umwanya wari wose aha rero tugaze twite kigoye kijanye je umuntu yakuriye ngaha mu shengero ndagerageza ko ndabaravye mwese muratandukanye vraiment nari abantu ndabaravye ngaha nca sanga ndiko ndavuga ibintu biri hejuru abandi ndabaravye nkumva numanuka hasi sinzi aho nza guhereza j'espère ko nza kubaserva mwese mugabo nakuriye hano mu shengero ryo mu Burundi kera cyane kera gose nakijwe kare ndi muto amuvuma menshi yabaye ndi ngaha kandi sinari wa mwana ameze nk'akayabu imvurirwa canke izuba riraje j'étais conscient, je lisais des livres, je lisais ma Bible. Alors ikintu kijanye na imminence, la doctrine de l'imminence y'ubwo kwa Yesu Kristo ikintu kiri enraciné mu Barundi kandi muraza kubona yuko biri mu bintu tuza kudeconstruire nitwatangura kuganira ni genre umwanya wari wese ashobora kugaruka. Alors mwibuke yuko Paul avuga ati ntashobora kugaruka hatabanje kuba ibi n'ibi n'ibi mu yandi majambo il y a une façon doctrine ya imminence ya genre Yesu araje imminent donc tuvuze imminent muca mwumva donc ikintu kiri imminent n'ikintu kigira kibe. Alors Paul arakorija iyo imminence iri pousse irenze urugero uko avuga ati ukuza kwiri gushobora kuza hatabaye ibintu bibiri turavyibuka icahe l'apostasie la révélation de l'antéchrist araba clair yuko adashobora kugira ibintu bitabanje kuhaba. Alors mu yandi majambo ariko aramodera leur doctrine de l'imminence sibyo icyo kiri très important kubera batwikije yuko umwanya wari wose Yesu agira ati sibyo. Alors bicaye dushikana mbega turashobora kumenya byari Yesu azoza yego kandi oya turashobora kumenya ibimenyetso bikikuje kuza kwiyo turashobora kumenya umunsi. Rero Paul ntiyigeze avuga ngo murabe neza ngo nihaze umugabo ngo yitwa ngo umurusiya ngo yitwa gute Putin kazura akagabo kagufi kameze ukuntu gaterura ivyuma kigira iki urabona ngo muzoce mugaba neza ngo kubera guco gihe donc il y a des trucs Paul ntabwo avuga le détail mugabo aravuga aratanga un schéma global naho nyene biza kudushikana ahantu mbega uno munsi mwiteze ko mu kwiga eschatologie tuza kuvuga ibintu les détails on va donner un sens à chaque détail du livre ko ibintu dutevya mu gutaruje n'igihe ciherezo. Bibaza ko muri ivyo dusanga il y a une façon modérée yo kwitegurwa kwa Yesu Kristo mugabo kandi witegereza ibimenyetso rusange utari kurarondera ibimenyetso spécifique dans chaque événement donc géopolitique va être kugaruka. Ikindi kintu tuza kudeconstruire mu kumuzaba vyihangana kugira ngo mumenye iyo turiko turaja. Ubwa kabiri nuko nakuriye mu ishengero ryo mu Burundi rivuga ko Yesu Kristo aza gutwara ishengero ihamwa ritaratangura. Mu yandi majambo ni position bita pré-tribulation sibyo none la position pré-tribulation ivuga yuko Yesu azohengera ihamwa ritangure aca dutwara kubera nivyo yadusezeraniye yabwa ishengero ry'i Philadelphia nzingirana kurinde ibihe bigiye kuza vy'ikinege. Alors est-ce que réellement en lisant Matthieu 24 en lisant 2 Thessaloniciens est-ce que vous avez eu l'impression que Yesu azoutwara ishengero avant la tribulation? Mais c'est quelque chose qui a été popularisé wanashaka cyane au 19e siècle abantu bita nka Darby abantu bita nka Scofield wo muri Notes n'undi muteologien britannique yitwa Scofield ariko byarabaye popularisé cyane abantu peut-être batamenyereye kuraba gusoma ibitabo cyangwa kuraba amadocumentaire ya Tim LaHaye yitwa Left Behind mani majambo n'ibiki byose bira ku ishengero ryaduze hari ama video ushobora kuri YouTube il y a des livres zabaye popularisé n'umwanditsi yitwa Tim LaHaye ndamukunda cyane twigira mariage sur Ariel on lisait Tim LaHaye kuje na mariage bamwe barize ama tempérament dirigé par l'esprit ya Tim LaHaye n'umwanditsi mwiza mais quand tu as parlé de l'eschatologie agapopulariser n'amasérie bita Left Behind I was like tu connais nous connais bizogenda et quand tu commences à lire la Bible tu as l'impression yuko
ico kintu carabaye popularisé facilement mugabo ça manque de données bibliques. Alors mu byo nza kwigisha sinza kwigisha ko Yesu azotwara ishengero imbere y'ihama, nza kwigisha ko Yesu azotwara ishengero inyuma y'ihama. Wumva nyene ubenga biraza kuvuga umva uco uritahira acari kare. Alors ikindi kintu tuza kumera nk'abavuga ko ni abataje muri twagize séance préparée malheureusement twari tuza kumwese muza nk'mwaje twagize séance préparée. C'était introduction au livre de la Projet sur vol de Book Savée. Twagize Book Savée ya Apocalypse yadufashije kubona novuga nti trame donc akagozi rusange kagira gitabo. Alors mu byo twaravuze ama école d'interprétation ya kino gitabo naho nyene je ndakunda ku clarifier umurongo mba ndiko ndafata ngirabone gisha barabizi nugira ngo umenye tutamwigisha tukije muri no position kananga sivyo. Alors twabonye yuko les gens pour interpréter le livre de l'Apocalypse vous allez trouver qu'ils adoptent au moins 2, 3, 4 attitudes. Ubwa mbere hari abavuga bati écoutez ibi bintu byanditswe muri Apocalypse byari ko bivuga abantu bo muri premier siècle gusa. Tuvyita gute? Mwene majambo Yohana yariko aravuga ivyo mu gihe ciwe gusa abishira mu symbole muga ariko aravuga la situation yo mu gihe ciwe. Tuvyita le prétérisme, change l'approche prétériste. Alors il y a tellement de théologiens qui vont dire écoutez, il n'y a rien de prophétique muri gitabo cya Apocalypse. Tout ce qu'on a à découvrir ni kuraba ngene ma symbole Yohana akoresha yiyapika ku bintu byo kurashikira ishengero muri ico gihe. Alors là Mana ibane nabo. Au gars il y a les gens vraiment qui sont très intelligents qui disent écoutez, le livre de l'Apocalypse contient des principes universels au travers les symboles. Donc Mani Majambo Jean voulait enseigner avec abo mu gihe cyose des principes kanaka zuko Yesu aganje, Yesu yanesheje, umuco uzonesha umwiza n'ibindi bitandukanye, les forces du mal que zitazokwama ziganje n'ibindi nk'ivyo. Ati il voulait enseigner des principes universels azicisha ma symbole. Mais il n'y a rien de futuriste yariko aravuga. Twita approche idéaliste. Alors ces gens-là ils sont vraiment intelligents, on a Alcis Pro, on a les très forts, mais une via prophétie ne sont pas là. Tu ne vas rien apprendre de quoi déjà une prophétie. Alors trois là vous dites yuko dans vos notes chaque position il est remise en question. Mon note est à trois là vous avez la position totale, l'historicisme. Alors là c'est une position, c'est une approche. Il y a quoi de channel, c'est une façon de dire Yohana yeretswe ingene les grandes époques historiques zizogenda zikurikirana kuva mu gihe ciwe gushika aho Yesu azogarukira. Ça c'est l'approche historiciste. Alors là franchement harigeni yumvira yuko je me suis fatigué à lire des livres zitari zikenewe parce que je cherchais yo kuraba mbega igihe les Goths les Visigoths envahissent l'Empire romain d'Occident au 4e siècle, et l'Empire romain d'Orient va détruire au 15e siècle. Est-ce que je peux retrouver ça dans la Bible? Est-ce que la montée à Chine, là, on a dans l'Apocalypse, ou aussi à quelque part, tu vois, tu veux retrouver le roi Charlemagne dans la Bible, tu veux voir Napoléon quelque part, parce que tu es convaincu que Yohana alikuwa aravuga ibizoba toutes les grandes époques historiques kuva igeriko aravyereka gushika mu gihe c'iherezo. Alors moi ça a été mon approche. Alors j'ai trouvé que la plupart des choses on force les passages bibliques. Alors mon approche est simple, une approche tout à fait futuriste. Mais andi majambo, à part les 3 premiers chapitres, aho Yohana ariko aravuga les 7 églises de l'Asie mineure, kuva au chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, abariko aravuga la grande tribulation, les 7 années précédentes ukugaruka kwa Yesu. Mende majambo, ce que Yohana abona vyo muri futur, si ibintu bizoba kuva muri premier siècle gushika Yesu agarutse. Ahubwo ce sont ibintu bikomeye bizoba juste avant que Yesu agaruke. Est-ce que vous avez la différence? Est-ce que vous avez la différence? Alors c'est une approche, il est futuriste. MacArthur, John MacArthur, pouvait lire MacArthur, il est très intéressé par l'eschatologie. En tout cas,
bimwe bimwe tutahuza n'amakarture Imana iramfasha kuvya eschatologie bitari bikeya turahuza navyo. Alors ari mu bantu baba réformés bari respecté mugabo bari très futuriste dans l'interprétation de l'Apocalypse. Alors mais yandi majambo Yohana ntariko aravuga tout ce qui va se passer ahubwo il va se concentrer kuri 70e semaine. Daniel avuga muri chapitre 9. Là on va revenir sur la 70e semaine. Kuri iyo 70e semaine il est très importante kuva muri Apocalypse muri prophétie ya Daniel ku buryo tout ce qu'il veut c'est de montrer ce qui va se passer muri iyo semaine kuva au chapitre 4 jusqu'au chapitre 19. Hanyuma kuva ku chapitre 20 kuri 22 yerekana le millennium hamwe n'iremwa ry'isi shani jurisha aho Imana itanga un nouveau commencement à la création. Nani majambo, le livre de l'Apocalypse, à part les 3 premiers chapitres et les 3 derniers chapitres, il domine n'ibizoba dans la 70e semaine. Daniel yahishura muri Apocalypse chapitre 9 no muri 11 Daniel 11. Hari umuntu yumva yoca ataha parce que là c'est une approche il est futuriste. Alors nariko ndavuga yuko nza kubigisha mu buryo ntababwira ngo Yesu agira azubu nyene kuko Yesu Paulo avuga ati hazoza hatabaye ibi n'ibi nza kubigisha mu buryo ntatanga amadetaye yose kuri kitabo cya Apocalypse. On va revenir sur les attitudes byo ku kitabo cya Apocalypse ngira ndabaheza le passage gato tuza gusoma mugabo navuze kandi yuko ni byiza kuzana umutima wo kuremettre en question certaines choses twakira l'enlèvement pré-tribulation nizera ko itari supported by the scripture kandi tuma ishengo rititegurira gusufra. Ariyo mpamvu n'ingisho za prosperité za le bien-être ziko ziramenyeza abantu yuko umukristo adasufra. Alors on va y revenir. Nako ndavuga kandi yuko je vais interpréter l'Apocalypse dans une approche futuriste. Dushikaho ni sawa, iyo introduction ni sawa. Imana ibaheza agira nashaka muri manote yanyu akantu gatonya gusa. Malheureusement ici hari il n'a même pas mon document, donc c'est difficile pour moi de vous orienter. Ma attitude est très importante. Je sommet juste avec discernement parce que c'est très important pour moi. Lorsque nous lisons l'Apocalypse, il faut savoir distinguer entre l'essentiel et le périphérique, entre le message principal et les détails secondaires, entre les événements à venir et la séquence des événements. Ce qui importe, mon ami Zeneza, ce qui importe, c'est le schéma global des événements et non d'attribuer un sens à chaque détail. Alors, ce que je veux vous aider, mon Jolo, c'est pas donner un sens à chaque détail de l'Apocalypse. C'est possible de pouvoir reconstituer un schéma global et Apocalypse. Quand c'est une des façons simples d'approcher ce livre. Parce que si mon approche est vraie, si j'en parle de la 70e semaine, si je se focalise à la 70e semaine de Daniel, alors là, il y a encore des détails qui nous échappent pour le moment. Chaque partie de l'Apocalypse doit être envisagée comme un tout et non découpée en 1001 morceaux. Il serait vain de chercher toujours, sous chaque détail, une intention prophétique distincte. Oh, corona yaje, hanyuma ngo basanze ngo sequence ngo yijya virus ngo imeze gute? Mwabonye ko bari étudier séquence chimique yijya note. Écoutez, si vous voulez vraiment faire ce genre d'exercice, Dieu vraiment trois la mu myaka myinshi kuva l'agonie de notre vieille planète. Il y a Hall Lindsey, le livre qui a été le plus vendu et qui a popularisé que Jésus doit venir en 1988. Et que 40 ans après la création de l'État hébreu en 1948, et Jésus n'est pas venu en 1988. Mais l'auteur avait déjà vendu ses livres à des millions et des millions de dollars. Voilà. Il faut quand même que tu vois ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pas vraiment de donner un détail à chaque, un sens à chaque détail de ce livre,
mais d'essayer de voir s'il y a vraiment un schéma. S'il y a vraiment un schéma, il est clair que bijanye dans le déroulement prophétique du gitabo d'Apocalypse. Amen. Il y a une introduction. Il est général, à chacun ça, mon nom enseigne pour la petite présentation. Quelqu'un y va au on va faire une courte prière, puis on va prier. Je m'appelle. Happy birthday to you. Karibu cyane dusenge. Mana, turagushimiye ko wabikunze ko dushobora kuba hano kandi ukabikunda ko twiga kuri ibi nyine tugiye kwiga ko ibyo twabonye kuba byandikirwa kwari ukuremeshwa ariko ubu usanga bisa n'ibiteye ubwoba. Rero udushoboze kugira ngo ibi iruhande yo kubyiga kubitahura n'abimana bicike umunezero wacu, bicike n'indemesha, dufashe n'umwana abidusangize kugira ngo byose bikore mu izina ryawe. Amen. Amen. Nous sommes dans Daniel chapitre 9. Duhere ku mayenga 70. Ngwego vraiment. Okay, mugasi ngiyandigishe kuri Daniel. Okay. Voilà au chapitre 9. Ivya mayinga 70. Ngenda soma ndaza kuruha agiye mnasomera du chapitre du verset 20 bien sûr au verset 27. Agiye umuntu afasha gusoma. Verset 20 à 27. Nuko nkivuga nsenga natura icaha canje n'icubwoko bwacu bw'Abisirayeli kandi ngitakambira uhoraho Imana yanje kubw'umusozi wayo wera. Nkiriko ndavuga nsenga wa mugabo Gaburiyeli nabonye mu vyo nabanje kwerekwa aratumwa agaruka n'ingoga anyegera nko mu gihe cyo gutanga ikimazi gitangwa ku mugoroba. Ambwira antahuza ati, Daniyeli, ubu nzanywe no kukugurura ubwenge no kukungura ubwenge. Ugitangura gutakamba hatanzwe inyishu kandi nzanywe no kuyikubarira kuko uri umukundwa cyane. Nuko iryo jambo ugiyumvire cyane utahure n'ivyo weretswe. Amayinga 70 agerewe ubwoko bwanyu n'igisagara cyanyu cera kugira ngo ibicumuro bishire, ibyaha birangizwe, ibigabitanyo bitangirwe impongano, hazanwe ukugororoka kutazoshira, ivyo weretswe n'ivyavugishijwe n'Imana ngo bimatanishwe ishashara idomwemwo ikimenyetso ahera cyane harobanuzwe amavuta. Nuko umenye utahure yuko uhereye igihe icagezwe kizoshingirwa cyo kuvyura no kubaka Yerusalemu gushitsa kuri Mesiya Segaba hazobaho amayinga 7, maze habeho ayandi mayinga 62, hasubire kubakwa basubizeho amabarabara n'imigende, mbere bizoba bikorwa mu bihe bigoye. Maze ayo mayinga uko ari 62 niyahera, warobanujwe amavuta azokugwaho kandi ntawe uzomusubirira mu gishingo. Maze Segaba wundi azoza, abantu biwe bazosangangura igisagara n'ahantu hera, ariko iherezo giwe azotembanwa n'umuvu, kandi intambara zizorinda zishitsa no kwiherezo. Agatikizo kashinzwe ko kazotera, kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. N'iryagera hagati azokuraho ibimazi n'amashikanwa, ubugeseze azoza kwibaba kibizira, maze ubuyobe buzosukwa kuri uwo ageseza gushitsa ku muhero washinzwe. Mwumva gute? Mwumva iyo yinga idakaze? Alors dufata umwanya mutonya gusa wo kuvuga ibintu bikenya. Nuko Daniel il prie, il intercède pour son peuple
mugabo il reçoit une vision imwereka ibizoshikira ubwoko bwiwe. Alors bimwe si vyakure gose cyane kubera déjà son peuple il est à l'exil, hanyuma bimwe mu vyava yerekwa c'est le retour d'exil et la reconstruction du temple, ce qui va se passer, n'est-ce pas? Hanyuma akavuga ko bizoba mu bihe bitoroshe, mugabo usomye arabandanya akavuga yuko hazoza uwundi muntu ubona umenga ni Kristo. Araho mwabibonye par exemple ni he hano ubonye umenga ariko avuga Kristo 20 combien hariho Segaba, hariho uwarobanuje amavuta azokugwaho. Alors ubiravye les 69 semaines zihera Kristo apfuye. Alors tous les 69 semaines déjà, il y a des gens qui disent les 69 semaines zaheze quelques mois, Daniel aje kwishurirwa. Mugabo si vous avez entendu audio nakoze sur l'introduction de Daniel, mucamutabura yuko abayahudi atari gusa mu buryo buri prophétique n'igihe ariko abahereza ingene bazoziriza iminsi mikuru nka yubile. Imana yakunda kugereranya les jours et les années, nk'ubishaka kubabwira imyaka 49 ikambwira ati amasabato indwi inshuro ndwi muzoca muhimbaza Noel muzoca muhimbaza yubile. OK, so donc c'est les juifs étaient habitués ya Imana ibaganirizaho umunsi ça équivaut à une année. Je ne trouve pas que ça remonte depuis le Pentateuque. Alors on peut dire que les 70 semaines zingana imyaka ingahe 490 ans. Mugabo apparemment les 490 ans, les 69 semaines kuvuga 483 ans ziherana na Yesu Kristo apfuye akazuka. Muno mwaya tuvuga ibintu byarabaye sivyo none. Donc il y a les gens batebera mu guharura ibintu birebire. Ce qui est sûr nuko les 69 semaines zaraheze. On n'a pas besoin yo kubiharura birebire. Aravuga yuko hazorekana un ordre yo gusubira ko construire le temple. Hanyuma ho construire le temple hazohera amayinga. Nzatwicenda hanyuma Segaba aze. Alors il y a les gens qui comptent peut-être que tuharure kuva kuri 445 Nehemia tanguye kuvobatisa cyo dukuramwo 434 on kuvuga les 69 semaines les 62 semaines de Kofgati. Alors les une semaine 62 semaines hanyuma 70e semaine ateka duharure gushikaho Nehemia aho construire le temple gushikaho Yesu azira ko bica bigwa autour ya Yesu Kristo imyaka 30 n'ingahe. Tout ça sont des gymnastiques. Mugabo on n'a pas besoin de faire ce genre d'exercice ndende. Ce qui est clair nous avec la fin d'une 60e semaine, à la fin de 483 ans déjà Yesu Kristo azoza apfe acungura ubwoko bwiwe. Alors ikibazo ni il y a un suspense prophétique entre Yesu aje agapfa kazuka naho azoza kurangiza le destin ya Israël. Kunagira iyo story ndayigire ngufi irayiborohe. Alors c'est comme s'il y a un suspense ndende umwanya muremure entre la fin du 69e semaine iherana no kuza kwa Mesia hamwe no kugaruka kwe kwa kabiri. On dirait que nous vivons un moment de suspense entre la 69e semaine et la 70e semaine. Turi kumwe. Alors reka twiyumvire bimwe mu bintu bivugwa bizoba muri iyi 70e semaine ushobora kuhotruva no mu bindi bitabo byo muri Bibiliya kugira ngo tubone ko umuntu atari ko arexagera. Iyaba iyi 70e semaine itaziragaruka kenshi bituba twicara ngaho tubivuge. Alors apparemment Imana yaragenye ivyo izokora gushika Yesu Kristo apfuye akazuka hagacahera un suspense ndende qui est l'âge de l'église tubayemo imbere yuko Imana igaruka guheraheza vyose biciye muri Kristo Yesu. Mugabo
yarategekanije imyaka indwi ya nyuma ipreseda sa venue aho izokora ibintu byinshi byihuta. Munyumvirize rero, nitwavuga les 7 sceaux, tukavuga les 7 coupes, tukavuga les 7 trompettes, il y a des gens qui vont dire première trompette il correspondra na siècle ni haba ibi nibi. Je sindakwishura mbavuga ni une approche historiciste. Si tu veux retrouver chaque trompette n'ibintu byabaye muri kahise k'ishengero, moi je suis pas là. Je crois très bien que la Bible se concentre à la 70e semaine. Alors on va essayer kuraba ko ivyo Jésus avuga dans Matthieu 24, ivyo Yohana avuga dans chapitre 6, na le déroulement d'igitabo cya Apocalypse ko bifitaniye isano na la 70e semaine. Turi kumwe bene data. Alors tuvuze ko ivyo Yohana yerekwa, il se concentre ku bintu bizoba juste quelques années avant que Yesu agaruka. Après tout ce qui va se passer dans l'âge de l'Église, mais juste ce qui va se passer quelques années avant que Yesu aze. Ça, c'est une approche futuriste. Mais ça n'exclut pas yuko Yohana hari vyavuze vyapplika kubera bose ibihe vyose. Twarabivuze ko c'est une bonne façon de combiner les approches, gukuramo ibikenewe tout en maintenant l'approche principale qui est celle d'interpréter l'Apocalypse en tenant compte de la dernière semaine. Alors, reka ndababarize ikibazo kiri clair. Tuzomenya ryari ko 70e semaine yatanguye? Sivyo? Tuzomenya ryari ko indwi ya 70 yatanguye? Alors, curieusement, twaza kubiraba, la 70e semaine iragoye kudetermina ko yatanguye. Ari navyo bituma tuvuga ati ntituzi neza ryari Yesu azoza. Mugabo biroroshe kubona uhagaze hagati n'angati muri yo kumaze igihe yaratanguye. Tuza kubiraba. Les premiers sauts za mbere zivuga ibintu amamo de l'humanité asanzwe ahoraba. Mugabo akagenda intensifier avec les 7 sauts de l'Apocalypse chapitre 6. Hamako tugenda twavance avec les trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu. Les mêmes mots s'intensifient ku buryo budasanzwe. Wumvise ngo il y a une armée, bamwe bita ngo c'est la Chine, qui va lancer une guerre kanaka agafa un tiers de l'humanité. Un tiers de l'humanité. Umuntu umwe kuri batatu ku isi, ça c'est beaucoup. On peut pas dire que les guerres zahabaye zose hari irashikaniye ampleur. Ko hafa un tiers de l'humanité. Ivyo birima muri ya coupe de la colère de Dieu. Alors, nkuko reko ndabivuga, habaho une intensification muri chapitre 24, tugira turabire hamwe des signes aho umenga atangura avuga ibintu bisanzwe bihari, mugabo bizo kwi-intensifier avec la 70e semaine. Mugabo au milieu de cette semaine hazobiki, hari ibintu bitwereka yuko turi au milieu de cette semaine, hari ibintu bizokwereka bera yuko tugeze au milieu de cette semaine. N'ivyaha, est-ce que vous avez vu quelque chose? Ahanye mu chapitre 9. Kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe, ariko ntirizohera. N'iryagera hagati azokuraho iki? Alors on peut dire que là comme bibaye ibi, c'est au milieu de la 70e semaine. Est-ce que Yesu yarabivuze ko ibishaka gusa n'ibi? Nimwabona caka izira c'ubuyobe gihagaze kimwe Daniel yerekwa, muze mumenye yuko voilà, là Jésus est en train de nous dire tuzobimenya ko hageze le milieu de la 70e semaine. Donc les 3 ans et demi za mbere de la 70e semaine zizoba marqué dans l'antéchrist go profana le temple de Jérusalem. OK? Alors, est-ce que muri Apocalypse on peut avoir quelque chose qui meze nk'ico onye? Parce que là Yesu avuga yuko avec uko kubriza la 70e l'alliance avec Israël, qu'est-ce qui va se passer? L'antéchrist va persécuter le peuple de Dieu, y compris Israël et l'Église. Est-ce que l'Apocalypse bivuga? Oui, chapitre 11, chapitre 12. Par exemple, au chapitre 11, il y a quoi? Les 2 témoins vont prophétiser pendant 1260 jours. Au chapitre 12, il y a quoi? Wa mugore, mwavyuka wa mugore avyara nde? Avyara umwana, cyangwa gisato kirondera kwica wa mwana. Acha gisato je poursuivre la femme.
hama la femme ahungishwa ahantu kumara igihe kingana gute 1260 jours. Tugarutse he kuri 3 ans et demi nabibonye avec l'année lunaire yahudi baharura kuri 30 jours ukwezi. Alors turabona ikintu ca au milieu de la semaine 3 ans et demi 1260 jours 42 semaines ko handi abwirwa ngo agere urusengero ati ntugere intangaro kubera hazohonyangwa n'abanyamahanga kumara amezi 42 là on voit encore une fois un compte à rebours de 3 ans et demi. Alors on peut pas dire ngo ni ikintu gitonya kirafise ikibanza kinini cyane dans la révélation biblique. Alors je crois très certainement yuko l'Apocalypse ihari kugira ngo isuke ama lights kuri ce qui va se passer dans la 70e semaine ya Daniel. Alors ntituzomenya ryari yatanguye, ishobora gutangura umwanya wari wo wose. Mwumvirize, Yesu sumuze ngo ashobora gutuma umwanya wari wo wose. Muga la 70e semaine ishobora gutangura umwanya wari wo wose. Et c'est un compte à rebours très rapide izotuma les événements cosmiques zitwara isi kwiherezo zizonyaruka cyane. Uno musi umenga ibintu biritonda cyane, mugabo la Bible nous dit que bizoca vyihuta cyane gushika kwiherezo. Alors ikibazo ni mbega ishengero muri byose rizoba rihagaze he? Turaza kubiraba yuko hazoba ibintu byinshi cyane, y compris la colère de l'antéchrist envers l'église, envers Israël. Alors il y a les gens qui disent Imana ntizokwemera yuko l'église isubisa iyo colère ya antéchrist. Mais c'est pas biblique. Dans toute l'histoire y'ishengero abantu barishwe, barafatwa nabi, barapfa impfu ziteye isoni bazira ubutumwa bwiza kubera Satani ashavura ishengero. Nta namwe biri tubwira yuko Imana izodukiza ishavu rya Shetani. Haro mwabibonye, Shetani araturakira hanyuma Imana ikavuga dans sa permission ikavuga iti uragera ngaha ntuza kurenza ngaha, sivyo none ibwira yo bati genda mugabo ntukora, genda mugabo ntukora. So Dieu est souverain dans les persécutions, mais Dieu ne dit pas nzorinda ubwoko bwanje les persécutions. Ivuga yuko ishingira karimbi ibyo Satani adukorera. Niyo mpamvu muri Jean 24 birivuga ngo iyo misi yarageruwe ngo itogerurwa n'abatoranijwe. Mais majambo, Dieu reste souverain no kubijanye na la grande tribulation. Mais la Bible ne dit pas que Dieu va nous épargner la grande tribulation, mais qu'il reste souverain même au milieu de la grande tribulation. L'ouverture de 7 sceaux muri chapitre 6 twaza kubibona itangurana n'umuntu ahabwa kutegeka kunesha, kandi uwo c'est pas Jésus ni l'antéchrist. Mais majambo, même le pouvoir que l'antéchrist a sur les gens, c'est sous la souveraineté de Dieu. Tout l'ouverture du premier sceau. Alors, Muyandi Majambo, l'église traverse cette période de Toroche. On va trouver dans Matthieu 24. Mais, Dieu va déverser sa colère sur le monde impénitent, sur le monde qui tihana, sur le monde yanseye, sur le monde igwanya ishengero. Turazi yuko hari umwanya Imana izosuka uburake bwayo bwose ku isi. Mbega biratubwira ko Imana izotwiza uburake bw'Imana, oui? Ego. Alors, mbega uburake bw'Imana busukwa ryari? Tava tubibona. C'est entre le 6e sceau et le 7e sceau. Entre l'ouverture du 6e sceau et l'ouverture du 7e sceau, au chapitre 6. Mbega amakupe, les trompettes n'amakupe biba ryari? Biba entre le 6e sceau et le 7e sceau. Tava tubiraba. Donc Dieu va garder l'église de la colère de Dieu. Mais Dieu ne va pas garder l'église de la grande tribulation. Alors, il me dit kuvuga ni byo bita ama premises ni kubwira abantu les grandes lignes de conviction ziri dans ta petite présentation. Alors, si vous permettez, on va lire Matthieu 24 yose. Les yahora somanet. Regarde sur Matthieu 24. Alors, mon nouvelle c'est très important. Je crois très bien que Matthieu 24 interprète l'Apocalypse. Jean reçoit la vision à l'an 96 après Jésus-Christ. Mugabo Jésus, presque 40 ans avant, il a déjà parlé de la fin des temps.
Alors, ce que l'on va faire, c'est essayer de voir. Ivyo Yesu yavuze quelques années, presque 60 ans, avant que Yohana ahabwa la révélation. Est-ce que Jean va contredire Jésus? Est-ce qu'il va contredire? Alors, en lisant Jean 24, on va essayer de comparer n'ivyo Yohana yavuze, turabe siliya si bumvikana. Nitwasanga bashwana, kibatsi bashana na Bibiliya iri contredise. Karibu. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa be baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, nimubona ibyo byose, ndababwira ukuri, aha ni hazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba ikihe c'ukuza kwawe n'ico muhero w'isi? Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati, ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'ibihuha by'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero ntuzoburashika. Kuko ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ibyo byose ni intango y'imibabaro yo kuramukwa. Niho bazobatanga ngo muzigirizwe, bazobica, kandi muzokwankwa n'amahanga yose abahora izina ryanje. Niho benshi bizobatsitaza, bazoryarukana, bazokwankana, kandi hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana benshi, bazimize benshi. Maze kuko ubugararije buzogwira, urukundo rwa benshi ruzotimba. Ariko uwihangana agashitsa ku iherezo, niwe azokira. Kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma n'iyubare, ico gihe abazoba bari i Yudaya bazohungire ku misozi miremire, uzoba ari hejuru ku nzu ntazokururukanwe no gusahura ibiri mu nzu yiwe, uzoba ari mu mirima ntazosubizwa inyuma no gusahura umutamana wiwe. Ariko muri iyo minsi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona ibara. Kandi muzosenge kugira ngo guhunga kwanyu nikuzobe mu rushana canke kw'isabato, kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva isi itanguye kubaho ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Kandi iyo minsi iyo utagabanywa ntihorokotse umuntu n'umwe, ariko kubw'abatoranijwe iyo minsi izogabanywa. Ico gihe nihagira umuntu ababwira ati, ehe Kristo ari hano, canke ati ari hariya, ntimuzovyemere. Kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza, kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Raba, ndabibabwiye bitaraba. Nuko nibababwira bati, ehe ari mu bugaragwa, ntimuzojeyo, canke bati ari mu cumba ahiherereye, ntimuzovyemere. Nk'uko umurabyo urabiriza mu buseruko ukabonekera mu burengero, niko ukuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Aho umuvyimba uri hose, niho ibinyakabaka bizokoranira. Hanyuma y'ayo marushwa y'ico gihe, uwo mwanya izuba rizocura umuzimagiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umunsi wako, umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive kw'ijuru, n'ivy'inkomezi byo mu majuru bizonyiganyizwa. Buni ikimenyetso c'Umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona Umwana w'umuntu aje mu bicu byo kw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi.
azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo yiherera. Alors, ni sawa. Alors, turavye rapidement amanote yacu gushikaho ahava avuga ca kizira c'ubuyobe n'ihamwa rica rikurikira. Imbere yaho aba yavuze ibintu bitandukanye bisa n'ivyo Yohana abonye y'amasigne Jésus avuga. Donc c'est progressif quand l'intensité igenda iba nini. OK? Sur les 4 premiers sauts, uziravye urashobora kuziretrouva ibintu Yesu avuga imbere ya le verset 15. Alors verset 15, c'est dans le 5e saut. Le 5e saut ni saut ya persécution y'ishengero. Nahamwe mumugure biyakora ifuko mumuraba. Yuguruye ikimatanije igitabo ca gatanu, le 5e saut, ugiye muri Apocalypse chapitre 6 verset 5, murabona ko c'est l'église qui est persécutée. Et ça c'est depuis le verset 15. Mugabo raba. Verset 29 haca habiki. Mubona ingana na soya kangahe. Soya 29 ivuga ngo n'amasigne cosmique. Hein? Izuba riracura umwiza, ukwezi gusubira kandi kwaka umuco wako, inyenyeri zigakoragurika, bisa na soya kangahe. Shaka mwene mu vyitorero. Soya kangahe. None mudafise Bible mwonkurikira gute? Parce que là l'Apocalypse chabaguma wetudia structure. Kuko tugira twavance uka parti kagoye gatoya. Verset 29 mubona isa na soya kangahe. Mwese mwabibonye? Nta muntu yabafosheje kubibona. Alors nashaka kuvuga murabe rero ikintu gica kiba. Apocalypse ibandaniriza aho Yesu yagejeje muri Matthieu. Murabe? Yesu avuze ageze kuri verset 29 aravuga ry'amasigne cosmique yerekana ko umwana w'Imana agiraza. Entre-temps, Yesu ntazoza yinyegeje. Il y aura les signes annonciateurs. Kandi izo signes zivuga kuva muri Ancien Testament. N'amasigne aho le cosmos inyiganga. Alors, ayo masigne yanonsa ko agiraze akorespondana na soya kangahe hariya ya gatandatu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Yesu we acavuga ko après l'ouverture du 6e saut, umwana w'umuntu aca agaragara kuri verset ya kangahe 30. Umwana w'Imana acaza kuri verset 30. Mugabo, est-ce que Jean nivyo akora? Nivyo akora? Reka turabe Apocalypse chapitre 6. Acaza akegeranya ishengero. Reka turabe Apocalypse chapitre 6. Tuhagume. Duherutse kuko umunsi uhambaye w'ishavu ryabo ushitse, kandi ninde azohagarara? Alors, ahereje ku kibazo gikomeye, ninde azohagarara? Who will stand? Ninde azohagarara? Alors, umunsi woraho urashitse. Mugabo ninde azohagarara? Alors, chapitre 7 imera nk'iyishura kuri ico kibazo. Abo bantu bazohagarara ni bande? Alors, les 144 000 en général, tu vois que ce sont des juifs, n'est-ce pas? Et on va aussi les retrouver.
n'est-ce pas, au chapitre 14, à verset 44. Alors twabonye yuko bavuye mu miryango itandukanye ya Israël. Alors, ce sont des Juifs qui vont traverser la grande tribulation, qui vont traverser vya bihe bitoroshe vyo kuri 5e saut. Alors, Yohana arabitandukanya n'abayahudi bakenya cyane, bake, qui vont pouvoir tenir à l'Antéchrist. Alors, uno munsi bica bitwibaza ikibazo, mbega uno munsi how many Jews bari evangelicals? Abayahudi bari evangelique ni bangahe? 0, combien? Turaba kuri Joshua Project, sinibuka pourcentage mwe bashaka kubiverifier mukaraba, ni baracari bake cyane gose. Mais la Bible prédit qu'il y aura au moins 144 000 Juifs qui vont pouvoir tenir tête à l'Antéchrist. Mais ce n'est pas seulement 144 000 Juifs. Pour exemple, mahanga naho ni bangahe? Abona abantu bangana gute? Amasinzi adaharuritse. Avuye he? Kuko ifo kuraba. Avuye he? Kuko ibi navyo nyene bene data nakunda kuvyibuka. 14 avuga gute? Arambwira ati aba ni abavuye muri wa mubabaro mwinshi, iri jambo mu gifaransa bagita gute? Grande tribulation. Mani majambo, l'enlèvement se passe après la grande tribulation. Et 144 000 Juifs parviennent à tenir tête à l'Antéchrist, et des multitudes babera bavuye mu mahanga atandukanye bashoboye kunesha. Alors nashaka kubabwira ikintu kimwe. Ushobora kumva umenga cette période ils ont été tellement difficile. C'est vrai, ils ont été tellement difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de victorieux. Parce que banza kubona yuko tuwatushamo nyene yuko voye nyene nkai Bujumbura vraiment turavyo bakizwa ba vrai ni jewe na Hippolyte na Claude Gus bash Keri gatonya bazi. Donc nyene turafise nyene une image trop pessimiste. C'est vrai. Azif nyene abantu banesha n'abantu nyene baba gangsters nyene mu mana. Urumva? Baba gangster abatibe nka Claude baca mu ntege Claude yamameze gutya ari seri yameze gutya, urumva? Mugabo bitubwira ngo bamesuye imyambaro yabo bayezesha amaraso y'amagazi w'intama. Amen. Donc mandi majambo, c'est par la croix, OK? C'est par la croix que Dieu va faire triompher ses saints au milieu de la grande tribulation. Et ça sera des multitudes. Alors, nkuko mubibona, Yesu yavuze ati azurungika abamarayika bagira iki bakoranye abera bakure ku mpande zine, et on voit hano muri chapitre 7 yuko ce sont des multitudes de plus 144 000 Juifs. Alors ce qui va se passer muri chapitre 8 na 9 ni iki les 7 trompettes, hanyuma 15-16 les 7 coupes de la colère de Dieu. Alors mbega Yesu arabivuga ko Yohana nakora kubivuga abandanirizaho Yesu yagejeje. Est-ce que Jésus muri chapitre 24 aravuga si les 7 coupes de la colère de Dieu? Haizavuga ko acha yivugira ati murabo muzabibu, ashitangura kubaheza exhortation zingene boba maso bogira iki, sivyo? Mani majambo Jean araza gutebera kuvuga ibigize umunsi w'uhoraho. Unyumvirize neza rero, umunsi w'uhoraho uri annonce n'uguseruka kwa Yesu Kristo après l'ouverture du 6e sceau. Mugabo si ivyo vyonyene bigize le jour du Seigneur. Alors l'église est enlevée après l'ouverture du 6e sceau, nko tubibona hano le chapitre 7. Mais si ivyo vyonyene biba, le monde doit subir en fait la colère de Dieu. Et c'est ce que Jean a dit au développement dans le chapitre 8 na 9, 15 na 16. Alors, naho nyene tuze kuraba mu manote yacu womenga n'ibintu byinshi cyane ariko aravuga. Mugabo les 7 trompettes et les 7 coupes de la colère de Dieu, est-ce que ça se ressemble? Oui, comparé dans vos notes, les 7 coupes et les 7 trompettes, ça se ressemble. Ce sont juste les mêmes plaies qui s'intensifient.
Alors, mon yumvirize neza. Parce que là, j'aimerais vous aider. L'église, il est enlevé après l'ouverture du 16e sceau. Mais ce qui constitue le jour du Seigneur, quand on a kubirimitsira kwishengero, n'ingene iba enlevé. N'ingene umwana w'Imana ahishurwa, l'église ikaba enlevée. Mais kuva dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur igizwe n'ibintu byinshi, y compris le jugement des nations. Vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament, il faut qu'il y ait un lien entre ingene abaprophètes de l'Ancien Testament baprédisa le jour du Seigneur, n'ingene Yohana ariko arabivuga. Alors, ntitugiye kuja mu détail, il y a tous ces prophètes qui prédisaient le jour du Seigneur. Il y a dusubira twe kubisubiramo. Mugabo Yohana aza kwerekwa ibisigara biraba mu isi. Alors, ikibazo ni iki? Les 7 couples, les 7 trompettes après l'ouverture du 16e sceau. Kandi byose bigize le jour du Seigneur. Ikibazo yo jour du Seigneur n'amasaha 28 n'umwanya ungana gute? Alors, je vous dis qu'il y a des gens qui argumentent yuko ugusukwa k'uburake bw'Imana utazomara umwanya muremure rwose cyane, uzora umwanya mutonya. Mais ça pourrait se prolonger, n'est-ce pas? Alors, la Bible ne dit pas la durée. Il y a le jour du Seigneur. La révélation du Fils de Dieu, l'enlèvement de l'Église, and the outpouring of God's wrath. Ugusukwa k'uburake bw'Imana. Alors, que ça ne vous complique pas. Les 7 coupes et les 7 trompettes, ça se ressemble. Et je vous ai donné ça dans vos notes. Tous les coups, hein? Alors, ce que Jésus voit, ni biri ko biraba kwisi. Mugabo Yohana wewe abiraba du point de vue divin. Aho biza bibera ngaha kwisi, ingene mwijuru, aho biva, ingene haba hameze. C'est la seule différence entre Jésus et Jean. Et sauf que Jean va ajouter d'autres détails déguisés le jour du Seigneur. Alors maintenant, on va essayer un tout petit peu de parler des chapitres d'Ili Hagat. Hein? Dans ma chapitre, il y a digression. Il y a digression. Dans ma chapitre, on a Adzam Ukamenga, Aricha de flow. Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et c'est ce qui complique le plus l'Apocalypse. Le but, c'est un schéma global, n'est-ce pas? Alors, quels sont ces chapitres où menga zije konona structure ya kino gitabo? Vyasa neza, vyari biryoshe mugabo tuje tubona ngo Yesu avuka mu ijuru. None. Alors, le chapitre, bien sûr, sur les signes abona mu ijuru. Chapitre 10. Tout ça il avuga sur l'appel il y a Jean envers les nations. Il va dire cyane cyane hariko yariko arahabwa le message ngene ikino gitabo cya Apocalypse abanyamahanga bazogitahura ngo uzosubira kandi kuvugishwa ku moko menshi no ku bantu benshi. Je suis certain yuko Yohana yaciye afite imyaka bike inyuma yo kwandika kino gitabo, mais ce qui est sûr nuko des nations pendant des siècles bagarutse kuri kino gitabo cya Jean. Mais chapitre 11, tu vois les 2 témoins. Chapitre 12, tukabona wa mugore avyara umwana. Chapitre 13, tukabona les bêtes, les 2 bêtes. Hanyuma 14, ukabona ihakwa gusa na chapitre 7. Alors, nous allons sur la nature complexe de la structure de l'Apocalypse. C'est comme si Jean a du projet adutwaye agacongera akatugarukana ku ntango. Yatweretse amaso, atwereka n'ishengero aho riri mu ijuru, atwereka les 7 trompettes. Mugabo agaca yongera akadusubiza inyuma. Alors, par exemple,
une des questions zikomeye cyane munyumvirize neza Jean ariko arasiya kwishura imbega ibiri birashikira ishengero biva kuki biva hehe Yohana agerageza kwishusha ikibazo mu kugaruka kuri inkomoko y'iyi conflit il est tellement spirituel. C'est comme si Dieu et le Seigneur Jésus sont contre Satan et ses alliés, qui sont des démons, qui sont l'Antéchrist, qui sont le gouvernement du monde de Zumville à la volonté de Satan. Hanyuma bose bakagwana mugabe gahurira kwishengero. Dieu, le Père et le Seigneur Jésus, Satan et les démons et l'Antéchrist et tous les agents humains à Koresha. Il y a un conflit entre les deux. Mais il y a un conflit qui serukira sur l'église. Alors, Yohana yifuza kuduza abariko barahamwa abereke impamvu bariko barahamwa. Ngo ndashaka kubabaza. Ibi vyose Yohana ariko aravuga bijanye na les deux témoins. Ijanye n'ihamwa rya Antikristo muri chapitre 13. Ijanye na wa mugore yavyara wa mwana ariko arahamwa. Mbega biri muri so ya kangahe? Uko manotre nabandikiye. Le chapitre le plus important muri Apocalypse, c'est le 6e chapitre. Tout peut être retrouvé dans le chapitre 6. Alors, ndashaka kubabaza. Ibi bintu ariko aravuga. Les deux bêtes zo muri chapitre 13. Hein? Wa mugore ahamwa wo muri chapitre 12. N'uruvyaro rwiwe. Les deux témoins baprophétisa muri chapitre 11. Bibajyari. Bibajyari kuri so ya kangahe? Ni 6e so none. Ni 6e so. La marque de la bête, chapitre 13. Umugore ahigwa ngo abe persécuté. Les deux témoins bavuga ko ari Eliya na Mose bazogaruka. Sans doute n'abantu Imana ntigaruka n'abantu bapfuye mugabo sans doute des hommes bafise le même esprit que mais qui vont prophétiser pendant 1260 jours. Hein? Est-ce que bino bintu biriko bibajyari? Biriko bibajyari? So ya kangahe? Gambashe kubona ko murabibona. Ni so ya kangahe? Ni 5e so, n'est-ce pas? So, nashaka twumvikane. Muraza kubona ikintu Yohana akora. Mu busanzwe aheje kuvuga 6e so, yari atubwira vyose, atubwira ingene byose. Ariko Yohana afite ashatse dusubiza inyuma gatonya. Tuza kureba ko 7e trompette, hein? 7e so hariyo mwabonye. 7e so. Le quoi 7e so, il introduisa la colère de Dieu. Hachaza les 7 trompettes dans les 7 coupes. Mugabo ibintu avuga ngaho onye nugira ngo muri aya chapitre ari hagati bitugarukana mu byabaye muri 5e so. Rero nibi bacanganye ngo yavanze ibindi bintu bishasha adusubije muri 5e so. 5e so narirangwa niki? C'est la 2e moitié de la 70e semaine. C'est la semaine la plus difficile. C'est la semaine aho bano batemwe bahangana na Antikristo. Imana igakora ibitangaza ibakoresheje bidasanzwe. Mugabo ni umwanya na Antikristo akora ibitangaza bidasanzwe. Ni umwanya ishengero rica muri souffrance iri extrême. Alors Jean atugarukana muri ouverture du 5e so. Turi kumwe. Reka tugenda tuze turaraba buhoro buhoro. Nasha duhave tugaruka buhoro buhoro dusubire kandi turabe ingene Imana ishiraho suspense entre le 6e so et le 7e so. Nakunda vuga ko amachapitre ari hagati atuhamena au 5e so et ça devrait pas vraiment nous déranger beaucoup. OK? Ubu rero tugerageze turabe buhoro buhoro la 7e trompette. Kubera kumenga 7e so bayisimbye tugerageze turabe ingene 7e trompette, 7e coupe habiki kumenga na ouverture des so yahereye kuri 6e so. Hari ukuntu 7e trompette, 7e coupe
hari ikintu Yohana avuga kiza kuduhereza une idée. So nashaka dusoma ahantu hose hari 7e trompette cyangwa 7e coupe. Duhere kuri Apocalypse 17. Ok, 17 avuga ngo nibasona 7e trompette bizogenda gute? Le mystère de Dieu sera accompli. 11-15 avuga ngo le 7e ange amaze gusona uyumva amajwi y'ijuru avuga ngo le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Alors, on est 7e trompette. Ok? Tujya kuri 15-1 avuga ngo cet ange qui tenait cette fléau, parce que la colère de Dieu, c'est par ces derniers que la colère de Dieu s'accomplit. Ok? Apocalypse 16, 17 à 20. Tubona des tremblements de terre. C'est à quoi que la ouverture du 6e sceau. Ok? Mais il se passe aussi d'autres choses, comme Babylone la Grande, les grandes villes du monde, qui sont détruites. Il y a tout ça. Voilà. Le chapitre 17 à 18, où il y a le chapitre 17 à 18, ni le jugement de Dieu. Il y a le contexte et la colère de Dieu. Alors, le chapitre 17 à 18, mubirabe neza kubera biri muri chaki ko Imana ikora cyo gusuka la colère de Dieu hano ku isi. Alors, biri muri après l'ouverture du 6e sceau, n'est-ce pas? Twavuze yuko l'ouverture du 6e sceau habonekana les signes cosmiques, mugabo Yesu ntacaza ubwo nyene. Hamanza gusukwa la colère de Dieu ku isi. Alors, iyo colère isukwa ku isi irimo ibintu byinshi, mugabo avec la dernière trompette cyangwa la dernière coupe ngo byose biba birangiye, toute la colère de Dieu ibeje gusukwa aho hantu. Alors, on peut dire yuko ce qu'on lit muri chapitre 17, 18, ça fait partie de la colère de Dieu. Il dit qu'il a sukwa mu isi après l'ouverture du 6e sceau. Ok? Nous, on insiste, la colère de Dieu, il sukwa mu isi avant l'ouverture du 6e sceau. Donc, je vais faire la chapitre 6. Alors, le chapitre 17, le chapitre 18, le jugement, Babylone, la grande ville qui souille les autres nations du monde, elle est jugée. Hein? La prostituée, elle est jugée. Les 10 rois sont jugés. Mourir après l'ouverture du 6e sceau. Ça fait partie, mourir à déversement de la colère de Dieu. Si on se souvient un peu y'imirongo mikenya nashaka dusubire turabe dusubire Apocalypse chapitre 8 verset 1. 8 verset 1 turabe. Lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel pendant environ une demi-heure. Turi kuri 7e sceau. Mais il y a un silence. Nous savons Sophonie chapitre 1er verset 7. Gardez le silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. L'Éternel a préparé un sacrifice, il a consacré ce qu'il a invité. Alors, après l'ouverture du 7e sceau, il y a un silence. Il y a un silence. Mais
ni ya silence yo guhotena rusufu uvuga ati ubu naho hagira habe iki, quelqu'un va mourir. Donc le 6e sceau annonce les signes cosmiques que tout le monde va voir. Mugabo turabizi neza yuko avec l'ouverture du 7e sceau Imana isukura ke bwayo bwinshi ku isi harimwo na le jugement des nations, na le jugement il y a empire ya antéchrist. Alors muno mwana je bati none empire ya antéchrist izoba imeze gute? Izobiri européen, ni la resurgence, il y a l'Union européenne, est-ce qu'ils ont américaine, est-ce qu'ils ont une puissance mondiale sur laquelle Antéchrist règne. On n'est pas venu pour ça. Mais nous savons très bien, Yoko, chaque fois qu'il y a un grand empire, il y a une ville centrale. Il fâchait un empire. À l'époque de Rome, c'était Rome. Hein? À l'époque d'Alexandre, c'était quoi? C'était la Grèce. Hein? À l'époque, il y avait Turc, c'était Constantinople. À l'époque, il y avait France, c'était Paris, l'Empire français, Napoléon. Regarde, Antéchrist, la ville qui fait la fierté et la gloire de l'Empire et Antéchrist sera jugée sévèrement par Dieu. Je trouve ça cool dans le chapitre 17 et 18, mais ça fait partie du 7e sceau. Tu comprends? Entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a trois. Alors, le chapitre 19, le chapitre yerekana Christ victorieux. Victorieux sur les armées antéchrist. C'est Christ qui règne hejuru y'ububasha bwa antéchrist. Mais quand il vient au chapitre 19, mu ntambara ya Armageddon. Alors Armageddon c'est quoi? D'abord c'est une bataille terrestre. Probablement la 3e guerre mondiale. Mais ce que les gens ne comprennent pas nous que bien nous trouver dans Armageddon nama intrigue géopolitique et parce que nous savons que l'Armageddon il doit exploser parce que c'est Jésus qui vient muri yo ntambara kugira ngo cibandaniriza ko le règne de 1000 ans. Mugabo turazi neza yuko ikintu gikomeye qui marque la 2e moitié de la 70e semaine, c'est la persécution du peuple de Dieu. Alors kenshi usanga dukunda gukurikirana amakuru ya politike gusumba kumenya amagara y'ishengero, kumenya ibiriko biraba politiquement, tutazi neza how much the church is suffering, comment l'église souffre. Mais l'indicateur ya mbere ce n'est même pas ma superpuissance n'ingene tugerageza kuyadetecta, c'est le sort de l'église dans le monde. Je vais bitwereka ahisi igeze. Alors au chapitre 19, Jésus revient dans une guerre. Est-ce qu'il y a une guerre? Alors, il y a des Bibiliya, oui. Vous voyez, dans Zacharie chapitre 14, alors, quand tu viens, c'est pour terminer son jugement. Nous instaura un règne de 1000 ans. Ah, tu vois, j'ai Apocalypse. Alors, quand il instaure le règne de 1000 ans, comment tu fais? Eh? Murumva. Narakimwe murumva. Mugwa mumva amasona makupe gusa ne. Gute nareke aho tugeze ngene hinjira muri les 7 sceaux. Ni mwe murankurikira. Alors quand tu reviens après le chapitre 19, il instaure un règne de 1000 ans. Alors le règne de 1000 ans, là, vous allez voir qu'il y a des gens, ça se trouve dans vos notes, il y a les gens qui disent, écoutez, il n'y aura pas un règne littéral de 1000 ans. Alors, qui va te dire, comme ici, ils ont muri no état, yinjira muri nouvelle terre et le nouveau cieux directement, canke Imana yaragenye, novuga ni ubwami de transition.
feza transitionner iyi age yacu vers a gold, a perfect age, un âge parfait. Alors, abantu baratandukanye. Il y a les gens bitwa les amillénaristes, les amillénaristes. Sobanura numva nayo urabumva niyo kwanga. Il n'y a pas un millénium littéral. Ce sont des réformés qui vont te dire que le règne de 1000 ans, ça veut dire ni règne ya évangile kuva Yesu asubiye mu ijuru, que l'évangile règne dans le monde, niyo règne de 1000 ans. Il y a les gens qui écrivent des livres sur ça. C'est vieux. Y compris abagenzi banyu nkaba Arsispo n'umugenzi wanje ntavuze mu izina. So il y a les gens qui sont très intelligents qui vont dire écoutez, nta règne ya 1000 izoba. Règne ya 1000 d'abord il est bizarre. Yesu ari ngaha. Ba bantu yatwara arabazanye ngaha ngo barenye. Donc bari ngaha baca bavangana n'abandi basanzwe bariho. N'aba extraterrestres babana n'abaterrestres. C'est une vie bizarre. En plus, on dirait que le millénium il faisait un caractère juif. Alors, naho nyene hacabaho abantu bavuga bati n'aba dispensationalistes qui vont dire Yesu azobaje kubw'abayahudi imyaka igihumbi, ce sont des dispensationalistes. Mais nous abana b'Imana turaba prémillénaristes historiques, twizera ko iyo nganje izo bihagaze kuri Kristo no kwishengero, naho muri yo Imana izokuzuza amasezerano yasezeraniye Israël. Dieu twita le prémillénarisme historique. Mais il y a abandi bantu bita aba post-millénaristes. Le post-millennium c'est une vision ivuga iti mu bihe vy'iherezo l'église izogira impact yifatira isi mu buryo bw'imwe mu buryo bwose ubutumwa bwiza buhindura abantu ku buryo iyo age izomara umwanya munini Yesu acaza abandaniriza ko ahindura vyose mbwa twabanje kwifatira isi nk'imyaka igihumbi twebwe ishengero. Muvyumva gute? Birateza. Parce que post-millénium bisobanurwa après le millénium. Jésus vient après le millénium. Post-millénium. Il vient, église maze kugira impact ku isi pendant une longue période. Presque abantu bose bahinduka abakristo. Abaperezida bose ari abana b'Imana. Nuko muratwenga mugabo c'est une vision ikomeye cyane. Abantu nka Jonathan Edwards bari bafise. Abapurita nka John Owen bizera. Okay? Ivyo vyaravana n'ibihe vy'ikangura Imana irungitse mwe ntimubizi mugabo Etats-Unis yageze kuba sous l'influence y'ikanguru kugira umenga abantu bose bakijijwe. N'ubu bareba ukugara n'amabwadoni bakugara. Rero muri ivyo bihugu vyigeze kuba influence n'ikanguru ku buryo umenga vyahinduye toute la culture y'igihugu, harageze bagira iyo vision ko le millennium peut-être bisobanurwa ko umunsi mw'ishengero Imana izorihereza influence ku isi kumara igihe kirekire. Yesu acarema ijuru n'isi cyatubandanirize. Muvyumva gute? Hariho amillénariste, amillénium bisobanurwa ngo le millénium ni âge de l'évangile kuva Yesu aza. Hagati rero hari aba dispensationaliste bavuga ati Yesu azoje mu nganje igihumbi y'inganje imyaka igihumbi kubw'abayahudi hamwe n'aba prémillénariste historique. Twizeye yuko izo ari inganje iri littérale n'ivyo mugabo itari centré sur vyagezwe vya Mose naho yimplique un certain accomplissement et ma promesse managiye abayahudi. Alors quand on entre dans le chapitre 20, on entre dans le millénium. Mugabo entre-temps le millénium iza kurangira habaye une grande bataille. Une grande bataille umenga il est à la fois spirituelle, il est à la fois physique. Pour le moment, il est difficile d'imaginer la bataille après 1000 ans, une longue période. Mais la Bible nous dit qu'il y aura une grande bataille entre les armées de Jésus et les armées spirituelles. Une bataille, Satan azotakaza na n'igitero ciwe, hanyuma Imana igacitwinjiza mu bihe vya nyuma by'urubanza rw'igihe c'iherezo hamwe n'impera y'ibihe bidashira. Ni birefu. On fait une pause.